sha iyo abari batsinga bofisi bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Muribuka umwe ari kumwe na Elize, umuhanuzi Elize bamwaseretse, hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye urababona twafashwe. Elize akaraba ati ngo icompa ngo akabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga ati Mana mwogurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana. Yuguruye amaso azabona kumbe bafise inteko ziruta nataziri. Abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugira inteko. Arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe. Turafise inteko. Eshe baba babona ivyo mbona. Sha Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarye. Mwiyicariye ga amavuba akabarya. Imana ishobora kuvuga iti wewe numiri yicarira hagusa. Ibuka kwa Gidiyoni gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana. Wewe yicarira hagusa urugamba rije ganda rugwane baramarana haje ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wiberenga uti haleluya. Imana ninahazwe mwijuru. Ndaraba Abarundi bagize ubwoba. Mujya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi iconzi baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba. Hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanya ingwana. Eka hasice nagwanya Imana yaragwanya ingwana. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana irayigwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. C'est possible. Uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanye kandi kayitsinda. Twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kwa bukiriho mu kwezi kw'icumi.